Bakunzi ba televiziyo Atakwihana nta juru, turabaramukije. Tugiye kuba muri wa mwanya wo kumva ijambo ry'Imana mu kiganiro citwa gukira no kubohoka. Muri kumwe na Prophet Lionel Kwizera. Turabaha ikaze. Imbere yuko dutangura kino kiganiro, reka tubanze twiragize Imana mu buryo bw'isengesho. Turagushimiye Imana yo kwisego, tuguhaye icubahiro muri kino kibanza turimo. Turakweretse uyu mwanya tugiye kumara kugira ngo ubane natwe, izina ryawe rishigwe hejuru. Dusavye ubushobozi bw'ijuru, ubushobozi bwa Mpwemu Yera, kugira ngo ubane natwe, kugira ngo abariko batwumviriza bari hirya no hino bakire igitangaza muri kino gitondo, ababoshwe babohoke, abakira bakire kubwira ijambo. Tubisavye tugize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ijambo dusoma turisanga muri Mariko ibice ni 5, turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo ijambo ry'umutwe, Yesu asenda abadayimoni benshi mu muntu. Gatatu haravuga ngo yaba muri ayo masenga ntihagira uba akibona ico ashobora kumubohesha, niyo woba umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko kenshi, ayo maboko akayicagagura, iyo amaguru akayivutagura, ntihagira umuntu afise inkomezi zomutururuza. Maze imisi yose ku murango no mw'ijoro yama muri ayo masenga no ku musozi, ateka yikebesha amabuye. Imana ihabwe icubahiro. Turi mu kiganiro twayise gukira no kubohoka. N'ahandi hari ubushobozi atari mu ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga neza ko icaremwe cyose caremwe n'Imana, kandi biri kw'isi no mw'ijuru byose ni ivy'Imana. Nukuvuga ngo iyo umuntu yarageze muri kino kibanza, Bibiliya itubwira neza ko uyu muntu yarasanzwe aba mwisenga mu karimbi, aho basanzwe bahamba abantu. Bivuga ko imizimu yari yaramutwaye imuhamba ahantu hari yakure mu karimbi. Nukuvuga ngo uyu mugabo yarafise iminyororo bambohesha ku maguru no ku maboko. Ariko turagomba kuvuga ubushobozi bwo gukira no kubohoka. Icambere kugira ngo umuntu akire nuko abanza agahura n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, biturutse mu kwizera no mu gutahura ic'Imana imaze mu buzima bwiwe, biciye muri Kristo Yesu umwana w'Imana, we twahawe ari ryo zina risumba yandi mazina yose. Gukira gufatiye muri iryo zina. Mu gihe umuntu ataratahura iryo zina, gukira kuri kure yiwe no kubohoka kuri kure yiwe. Kuko gukira ni gihe umuntu akira ingwara, kandi gukira biva mu kumva no mu gutahura. Mu gutahura no gutahura uwo utahura wariwe ijambo ry'Imana rivuze. Mbese Yesu amazike mu buzima bwawe, waramwakiriye, waramwizeye. Mu gihe ushoboye kumwizera kandi ukamwakira, niho harimo gukira. Ico ni gitangaza ca mbere Imana ibikoze. Uyu yari ahantu abohewe, abadayimoni bari baramuboheye, abadayimoni bari baramurundanye mwari benshi. Bibiliya ivuga neza yuko bamuboshe ku maboko, ayo migozi yarayicagagura, bakamuboha ku maguru, iyo migozi akayicagagura. Abiwabo bari barahevye kuko bari babona yuko atakigishoboka. Ariko ngomba mbwire umuntu wese ariko aradukurikirana ahatumbereye, sinzi ingorane afise, sinzi ikibazo afise, ariko ndamwumvishe neza ko atakindi catumye Yesu aza hano mw'isi atari ugukiza no kubohora ababoshwe abadayimoni zagize imbata, abo Satani yaboheye mu biriya na biriya hirya no hino, kugira ngo abaho ubuzima busagutse bonekwe muri Kristo Yesu. Twagomba tugire rero abariko baradukurikirana uyu mwanya bafishe ibibaboshe byinshi bitandukanye. Uyu yaraboshwe niki ko dayimoni zari zaramuboshe zimuboha mu gusara, yari umusazi, yaba mu karimbi. Hariho abandi bariko baradukurikirana kumbure bafishe ubundi bugwayi, baboshwe n'ingwara zitandukanye, zavuye ku barozi canke ziva mu bapfumu, zavuye mu bazimu, igitero kanaka cavuye ahantu kigerera muri we. Abagwayi mu mutwe, abagwayi mu maguru, abagwayi hirya no hino. Nagomba ndababwire ko Yesu muri kino gitondo yiteguye gukora ikintu kidasanzwe ku bantu bariko baradukurikirana. Umuntu wese biramusaba icambere mu kwizera, ica kabiri akumva ikijambo ry'Imana rivuga, ikigira gatatu akakira igitangaza ciwe. Nico gituma dusaba abantu bose bariko baradukurikirana kugira ngo bakire igitangaza cabo. Aya masaha Yesu agiye gukora ibikomeye, agiye kubohora abantu bari baboshwe, agiye gukiza abantu bari bagwaye, kuko ari isaha yo kubohoka no gukira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu amaze guhura n'ubushobozi bw'Imana,
bw'Imana. Uyu muntu amaze guhura n'ubushobozi bwa Yesu, Bibiliya yatubwira neza ngo yabonye Yesu akiri kure. Dayimoni ziraza umwana w'Imana, dayimoni zirumvira izina rya Yesu. Akimara kumubona, dayimoni zirahishirirwa ko ari umwana w'Imana hageze, nuko zitangura kwivuga ngo ntatugirire nabi, kuko zari zihuye n'ubushobozi. Ndatangaza ngo umuntu wese aharamerewe n'aba y'amasaha ahure n'ubushobozi bw'Imana. Abari mu bitaro bahure n'ubushobozi bw'Imana, abari ku misego bahure n'ubushobozi bw'Imana, abagwayi, ababoshwe mu byaha n'ibyago bitandukanye bahure n'ubushobozi bw'Imana ya masaha. Uko uyu muntu yagenderewe n'ubushobozi bw'Imana, Yesu Kristo amaze kuhagera, ndasaba ngo umuntu wese ariko aratwumviriza utarizera umwami Yesu kugira ngo amwizere ko ariyo soko y'agakiza kandi ariyo soko y'amahoro. Niho kubohoka guhagaze, niho gukira guhagaze. Nta rindi zina rishobora kumukiza, nta rindi zina rishobora kumutabara. Ni Yesu wenyene afise ijambo rikwiriye mu buzima bwacu. Icambere s'abantu bariko baratwumviriza nuko umuntu wese agomba kwizerera izina, nuko umuntu wese agomba kwizigirira izina, hama akakira gukira abeshejwe n'iryo zina ry'umwana w'Imana Kristo Yesu. Nagomba mbwire umuntu wese ariko aradukurikirana, yaba ari umumama cyangwa umupapa cyangwa umwana, umuntu wese uko ari nuko ameze, ko yahawe akanya muri kano kanya ko kwiyumvira no gutahura n'ikintu cyose cyari kimuboshe, n'ikintu cyose yari yitigikomeye mu buzima bwiwe, ko kwizera iri jambo ryonyine dusomye aka kanya muri kino kiganiro cyo gukira no kubohoka, ko agomba kwakira insinzi yiwe, akakira ubushobozi bw'Imana, agakira akabohoka. Turizeye neza ko bariko baradukurikirana aya masaha bagomba kwakira igitangaza c'Imana. Ndazi neza ko uyu mwanya haba abari Bujumbura canke abari mu ntara hagati canke abari mu bihugu bitandukanye, uyu mwanya umuntu wese yaba ari uryamye canke ari wicaye muri biro canke ari wicaye mu modoka canke ari wicaye kwibarabara, ahantu umuntu wese ahagaze, ndagomba ngo icambere yizere izina ry'umwana w'Imana ari we Kristo Yesu, we yadupfiriye akatubambira kugira ngo turonke ubuzima busagutse tubonewe muri we. Hanyuma agizere iryo zina, niyamara kuryizera yumve iri jambo ryo kubohoka, uko uyu muntu yabohotse yari umusazi agahinduka akaba umuntu muzima. Yumve nawe ko ikintu cyose kimuteye ubwoba uyu mwanya kigomba guhinduka akaba umuntu muzima yidegembya, atabushwe n'icyaha, atabushwe n'icyago. Icyo ndamusaba gusa ni ukwizera, agafatanya nanje tugasenganira isengesho. Umuntu wese nimba ari urwaye, nimba ahantu hose yumva amerewe nabi, icya kabiri nimba ari ugomba kubanza kwanza akizera ko igitangaza ca mbere ni ukwizera iryo zina, ni ukuva mu bya kera ugahindura igwisina, kuko Yesu amaze kuja muri wewe uhindura igwisina. Niko Paulo yabivuze ngo shizewe nkiriho ni Kristo ari muri jewe, ni ukuvuga ko atari kiri wa wundi abantu bari bazi, ahubwo yari yamaze guhinduka icaremwe gishasha. Kandi iyo umuntu yakiriye iryo zina ava mu buzima bw'umwiza akinjira mu buzima bw'umuco, kuko abahawe umuco uva mu ijuru ku Mana. Nico gituma asaba ngo umuntu wese ahantu hari imbere yo gukira abanze akira iryo zina rikiza, kuko nta wundi akiza uretse Kristo Yesu. Ndasaba rero abariko baradukurikirana, umuntu wese ahari yizere kugira ngo dusenganire isengesho. Urwaye arakira, uboshwe arabohoka. Hanyuma abagomba kwakira umwami Yesu barashobora kuduhamagara. Turashobora gutanga inimero boturonderako. Yo turondera kuri 71 548 547. Iyo ni nimero ya WhatsApp dukoresha kandi dukunda kwitaba cyane. Cyane kuri 75 108 401. Aho nahantu umuntu agomba kuturondera hamwe na Profete Lionel Kwizera. Turagomba ko Imana ikora ibidasanzwe, abantu barakira, abandi bakabohoka. Turagomba ko neza abantu bijere kijambo ry'Imana rivuze ko ari bwo butunzi bafise, ko Kristo Yesu ari we mahoro y'ubuzima bwabo. Ibindi byose Yesu afise kubirangiza mu buzima bwacu. Ndagomba uyu mwanya dusenganira isengesho umuntu wese ahari. Ndifuza nimba ari umuntu ari mu kagare asanzwe amugaye, asanzwe amugaye amaso canke ari impumyi canke yamugaye n'ubundi bugwayi, abagwaye ingwara zitandukanye, uyu mwanya yizerere ahantu ahagaze mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana arakira mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Mana yo kwizera, turakweretse aba bantu umuntu wese ahatumbereye, baba bari mu gihugu canke abari hanze. Turasengeye umumama abagwaye indwara zidakira, zimwe bita zidakira, mu izina rya Yesu Kristo zirakira. Turasengeye abagwaye mu mitwe, abahindutse abasazi, ibimuga, impumyi, abatagira icefo n'icaruguru. Turagomba kuhindura ubuzima, abari bashwe n'iminyororo itandukanye. Iyi minyororo umuntu yari iboshe, yaraboshwe n'ibyago bitandukanye, yari yarabaye umusazi, ntiyagira ukwidegembya. Turasabye abo Satani yagize imbata, abo yagize imbata mu vyaha, abo yagize
yagize imbata mu bugwayi, abo yaboshe ivyaba akabihambira, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryawe rirambira neza ngo ikiboshwe kiri mw'isi no mu ijuru kiba kiboshwe, kandi bikibohowe mw'isi no mu ijuru kiba kibohowe. Muri kino kiganiro cyo gukira no kubohoka, turasengera abo bari kwatwumviza kugira ngo bahe gukira no kubohoka, abapapa bahe gukira no kubohoka, abasore bahe gukira no kubohoka, abakobwa bahe gukira no kubohoka. Umuntu wese ahari umugirire neza, ijambo ryawe rigende rikora ubushobozi bwacu bugende mu mitima yacu, bwinjire mu magufa, bwinjire mu maraso, bwinjire mu misokoro no mu mitsi, maze iri jambo rikora igitangaza. Kristo Yesu ugende ukoze ikiganza ku muntu wese ariko aratwumviriza, maze uza kutwumviriza wese yakira igitangaza ciwe, ivyo byari byarashimiye byongere kuba bishima, kandi abantu bakangurira ijambo ryawe, ubakangurire gutahura ivy'ijuru, kuko ari ubwami dutegereje, kuko ubwami bw'isi buzohera, ariko ubwami bw'ijuru ntibuzohera, buzokwamara ibihe bidashira. Ndagomba ko umuntu wese avavanwa n'ivyisi ariko akinjira mu bwami bw'Imana, akamenya ko izina rya Yesu rifise kumubohora ikintu cyose cyari kiboshe ubugingo bwiwe. Turagushimiye, turagukengurukiye. Agicubahiro Mana kumvise gusenga kwacu, abari bagoye bakaba bakize, abari baboshwe bakaba babohowe, abatari bwizera bakaba bagiye kwizera izina ry'umwana wawe ari we Kristo Yesu, bakaba mu buzima bw'umwiza bakinjira mu buzima bw'umuco. Ndagushimiye ko ugiye kubikora, ndagushimiye ko ubikoze mu bamama, ndagushimiye ko ubikoze mu bapapa, ndagushimiye ko ubikoze mu bana bato, ndagushimiye ko ubikoze mu bakobwa n'abasore, ndagushimiye ko ubikoze mu Burundi n'ahandi henshi. Ukaba ugiye gukora ibikomeye, iri zina rikaba rigiye kwamamara muri kino kiganiro cyo gukira no kubohoka. Turagushimiye, uhabwa icubahiro, reka izina ryawe ryubahwe. Natwe turakengurutse, dushimye kano kanya urushijeho kubana natwe. Umuntu wese aza kumviriza buno butumwa, rino cyangwa rino sengesho rize kugira icyo rimaze mu buzima bwiwe, aze guhindurirwa ubuzima, aze guhindurirwa amateka, aze guhindurirwa kubaho, aze guhindurirwa ikintu cyose cyari kimuteye ubwoba, ukirangize uyu mwanya. Urakoze, turagushimiye, turagukengurukiye. Shimira ingano bakunzi ba televiziyo Atakwihana na Juru, mwariko muradukurikirana, turabashimiye ababanye natwe muri kano kanya. Turasabye rero kugira ngo umuntu wese amwari kumwe na Prophet Kwizera Lionel, turasabye twastanze inimero, umuntu wese adukenera yifuza kuduhamagara afise umutwaro kanaka, imitwaro itandukanye. Inimero ya 71 548 547 ni nimero 75 198 400. Iyo niyo mushobora kudutorako. Murakoze mwe mwabanye natwe, Imana ibahe umugisha.